muriko murakurikirana Academy Umuco uno munsi turabona ko hari ibikorwa mwateguye mbega ibikorwa nyezina by'uno munsi bipanze gute muri Academy Umuco? Murakoze cyane. Academy Umuco ni Academy imaze imyaka 6. Ibi ni ibikorwa twama dukora buri mwaka iyo amashuri agira atangure, kuko hariho abana baba bagira baje mu interna, abandi bana usanga biga mu bihugu bibanyi canke ibihugu biri kure. Urumva Academy Umuco ni ishuri mu bisanzwe twama dukora iminsi yose no mu bihe by'ishuri, mugabo kubera hari abana baba bavuye ahandi baza juste pour l'encadrement des enfants pendant les vacances. Iyo duhejeje turaprotira kugira duhe n'impanuro abana bagira baje mu mashuri kugira ngo si umupira gusa, kuko turashingiye n'amanota. Nibyo tubona abana bafise imyaka itandukanye, mbega muri Academy Umuco amakategori kuba nayo bagiye apanze gute? Yego, nkuko mwabibonye muri Umuco dufise abana bashika 120 harimwo abana 44 b'abakobwa, abandi n'abahungu. Murumva ni Academy twatanguye kuri abantu bake, twitangura turi kumwe n'abahora bakina ngaha bitwa abasaboka mu bazi bigeze gukina ndinda abakoci, hama dusanga abavyeyi barabikunze. Rero twagiye dutora iyo amakategori, rero n'amakategori menshi, hari aba junior, hari abakade, hari aba senior. Nkuko mwabibonye hari utwana twiri duto 8 ans, turafise de 8 ans à 14 ans, de 14 ans à 16 ans. Mugerageje kuraba uko mwatanguye muri ibi biruhuko naho mugeze, mubona akarusho karabonetse mwaba abana bakiri bato? Nukuri nkuko mwabibonye si ibikorwa bisanzwe, kuko iyo mufise abana bashika 120 bisaba uburyo bwinshi, birasaba imipira, birasaba ibibuga, birasaba ama equipment. Nkuko mwabibonye tutegerezwa kwitanga, tugasaba imfashanyo. Rero nukuri aho twatanguriye twaragombye no gucika intege ko n'ibintu bisaba, mugabo iyo ukora icyo ukunda urakigumako. Ikintu cyambere dushima nuko twaronse abantu batwegera, babonye yuko mu kubaka bikwiye guhera muri fondation. Hariho nk'amashyirahamwe ryemeye ko tuzokorana mu mwaka uza yitwa LMC ryubaka, kongera rigakotesha ibintu byo kubaka, amamashini yo kubaka. Ishyirahamwe ryemeye kuzodufata mu mugongo, kuko rwabonye ingufu dushiramwo, bavuga ati foko dushira ingufu mu rwaruka. Tugashiyemeriza n'abandi, umuroma abandi 120 basaba ko n'imiburi biri muri Academy umwe wese abasubukira wiwe, n'imiburi biri umwe wese afite mayo nka zibiri ziwe. Mbega muduhe icyizere ko mu myaka iza Uburundi buzohora bukwirwa n'abarundi gusa bavuye muri izi Academy? Yego, nukuri dushizemwo ingufu twese hamwe, tugahera hasi tugaforma. Murabona yuko twigeze kugenda mu minsi heze mu Rwanda, tugasanga dutwaye abana barenze imyaka 16. Mwabonye ko dufite abana bato, bakiri bato cyane, haba mu bakobwa haba mu bahungu. Nibaza yuko tugishizemo ingufu mu Rwaruka, dushizemo ingufu mu bana, ntacyo buza yuko mu myaka iza ibi mubona abanyamahanga baza gukina mu Burundi, ahubwo nitwe twarungika abana hanze. Nko murazi yuko bigeze kuba abo ba Giberi barandri bose bakina mu mahanga. Nico rero twe twifuza, nico gituma mubona twazanye n'abankadre babizi bamaze kugira experience, kugira ngo turabe ko aba bana bacu bo bakazoza kejo. Mugabo ntitwovyishoboza, dusaba yuko haba ministere, haba federation, namwe bw'abamenyesha makuru mudushigikira muri iki gikorwa, murazi ko kitoroshye. Jewe nitwa Odette Kwizera, ndi umwe mu bavyeyi barereye ngaha muri no Academy. Naje ngaha rero kuraba imatch y'uno munsi, kuko bagira clôture, bamaze ivacances yose bariko barinonora imitsi biga gukina basketball. Rero je nk'umuvyeyi sinoreka gushima, ndashima cyane iyi encadrement bagirira abana, kubera imvo nyinshi cyane. Turetse ko gukina umupira wari wose, ha basket canke yindi, bifasha umwana kunonora imitsi, kugira amagara meza no kwirinda indwara zishaka kuva ku kutinonora imitsi. Hariho ni nakandi kamaro bigirira abana b'abajeune bacu, no kora abana bari harimo n'abafise imyaka yaba muri puberté berekeza kuri adolescence. Rero grande vacances urasanga abana ariko barayerera, ugasanga birirwa kuri tereviziyo, ibintu bitabagirira akamaro kanini cyane. Ariko iyo bariko barinonora imitsi nk'abavyeyi biratunezereza cyane, kuko
umwana araba encadré aragira indero ahandi bakina umupira gusa usanga bari cadré bafise imyitwarire myiza cyane gusumba abana birirwa barayerera mw'ibara canke birirwa bicaye kuri tereviziyo atakindi barorera ego twe turashima cyane twe turamutera intege cyane hatware n'abandi bavukana twe tumutera intege twe tumushigikiye aza abana intagarukirize nga kandi twizeye yuko inyuma y'iyi periode d'encadrement bari muri academy kwazokwevuriwa kazoshika n'umukinyi w'umupira aje mu yandi ma club twiga turarorera turaba twe dusanzwe abantu bakunda umukinyi cyane wa basketball n'umuvyeyi wiwe nawe nyene arawukina baherekeje aguma mukurikira ati ntusige ubu rero asigaye nawe abikunda katashaka ko yevuriwa cyane gose muri uno mukino. Amazina yanje nitwa Niyonzima Stefan, ndi umwana wa kane mu bana bane. Stefan uri mu bakinyi bagiye kubandaniriza urukino rwa basketball mu gihugu cy'u Rwanda, mbega wiyumva gute? Umunezero cyane rwose. Nivyo uno munsi uri muri academy umuco, mbega kuba uri muri academy umuco bivuze iki kuri wewe ako uno munsi ugiye kubandaniriza mu kindi gihugu? Kuba ndi muri academy ikintu cyiza cyane rwose, n'abandi bana bashobora kuhaza, ahantu hari iterambere, n'ahantu mu bisanzwe ushobora gutera imbere muri basket udafite ahantu uhagaze, udafite academy urimo. Je naje ngaha barandera bo banyigishije. Yes, iyo uri kurakora ikintu uko biri kose ubufise umuntu ugirako, mbega wewe ku bwawe umuntu wifuza gushika ku rugero bageze ko yo bari nkande? Antokumpa Janice. Tubwire igituma ukunda uwo mukino? Umukundira taye, n'ukungene nyine ameze, n'ukungene akina.